Akazina kanje nitwa Nahimana Mathias. Abamba nyene nga muri komine Rugombo nyene niho mvuka nyene. Ni kuvuga ni kuri turashima ko akavura muri misi gari kaguye twari twakabutse. None ko ubushuhe bwari maze imisi ari bwinshi kugeza uno munsi umuntu aramererwa neza n'igiterwa kikamererwa neza. Kuvuga tuvuga yuko amakavura kobandanya gakagwa kumwimbu tworonka umwimbu ushimishije kuko aha mu Rugombo kasi mu Rugombo gusa n'intara zose burya habuze imvura ntacyo tuba turiko turakora ukuntu bihindagurika urabona nka muri Rugombo urabona tuba ku bugaragwa nta biti bihari tukabona rero ahantu hakunda kugwa imvura k'ahantu hateye ibiti hacamwo akayaga bigatuma mu kirere hamera neza. Ni kuvuga haciyemo akayaga tukibaza yuko akavura gashobora kugwa ariko iyo hamaze mu minsi ubushuhe tuhebura gatangura ishobora kugwa ariko kugeza hirya y'ejo n'uno munsi urabona ko ntari byiza urabona ko akavura hose nta ngorane aho hafise. Kera imvura yatazura mu kw'icenda ariyo twita impungurarubebe. Imvura iguye mu kw'icenda abantu bagaca bitegura bakarima biteguye kurima bageze mu kwezi kw'icumi baba twiteguye guteragira ariko mu kwezi kw'icumi imvura yaca yikata ukwezi kw'icumi kugahera. Ni ukuvuga mu kwezi kwa 12 n'imvura isubira ikagwa tukaja dutera imbuto. Imvura duteye imbuto acigwa mu kwezi kw'icenda mu kwezi kw'icenda mu kw'icumi kagwa mu kwa 12 gasubira ikikata hama gasubira ikagwa nubwo mu kwezi kwa 4 nk'itariki 25 z'ukwa 4 yakimera nk'igenda ikazira soma imera nk'igwa mu birere ikaca fayitwa kari imvura ya rusama. Ariko ubu imvura iragwa imaze kugwa mu kwezi kw'icenda ikigenda burundu kwezi kugahera kwezi guheze mu kwa 11 n'ikigwa iguye bagaca batera imbuto. Ariho rimwe na rimwe ubona abantu dutimbura neza kubera bijanye n'uko imvura itangura kutubesha ngiraguye amigashizero kikata nk'amezi 2 yose. Ni kuvuga twige nko giterwa cy'ibiharage cyoco cuma vuba ariko igiterwa cy'ibigori cyoco kirihangana kubera imizi ifata hasi cyane kandi hani mugo tukabona yuko imvura no yikazine nkuko nyene mubire tubona itagena neza burya n'igiti kiragira akamaro ku mvura ukuntu kigira akamaro nguku. Ni kuvuga ahantu hari ibiti nka mu kibira n'ahandi n'utwo tubona imvura ari iri kirava yagera ngaka umushasha kibona gikata yisubiriye biturutse yuko atabiti bihari tamasamba ahari.